Idorare rivunjwa ibihumbi 2889 mu mazu avunja yahawe uruhusha ni banki nkuru. Kuri marché noir ho rivugwa ko rivunjwa ibihumbi 6850. Aho nuno musi itariki 31 z'ukwindwi. N'amaeuro nayo nyene nuko avunjwa rimwe ku bihumbi 3137 mu mazu avunja n'amabanki. Kuri marché noir ho ku musi wejo ryari ko rivunjwa amafaranga ashika ibihumbi 7,200. Ubwo butandukane hagati y'uko idorare rivunjwa kw'isoko yemewe no kuri marché noir murumva ko atari buto. Ivyo kuvunja amahera mvamahanga vyifashe gute mu Burundi? Niyo nkuru nyamukuru y'ino musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza. Ibanki nkuru BRB iti murarekuriwe gusaba ideni mu mafaranga mvamakungu muri banki z'ubudandaji mu gihe imigambi yanyu ishobora kwinjiza canke ikagabanya isohoka ry'amafaranga mvamakungu. BRB iributsa kandi ko mu Burundi umuntu wese afise uburenganzira bwo kugira konti mu mahera mvamakungu. Ikindi BRB yashikirije nuko abagwayi baja kwivuza mu makungu n'abanyeshuri badafise bourse bipfuza ivyo bariha hanze bo kwitura amabanki y'ubudandaji. Hari mu itangazo ryasohotse ejo kuwa 30 Mukakaro 2024 mu ntumbero yo kugwiza amafaranga mvamakungu mu gihugu. BRB yabikoze yibutsa ko izo ngingo zifashwe mu ntumbero yo kubandanya iteza imbere amategeko ajanye n'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Mu gihugu habandanya havugwa ikena ry'ibidandazwa vya nkenerwa nk'igitoro, imiti, isukari, ibinyobwa n'ibindi. Abarongoye amashirahamwe n'amahinguriro ajejwe ivyo bidandazwa nabo bavuga ko ahanini bitumwa n'ikena ry'amafaranga mvamakungu. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima avuga ko amafaranga mvamakungu akenye mu gihugu kubera ibigurirwa hanze ari vyinshi gusumba ibishorerwa hanze. Audace Niyonzima amenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibidandazwa biva hanze vyari bifise agaciro k'amafaranga umuriyaridi n'imiliyoni 260 y'amadolari. Ivyashowe hanze navyo vyari bifise agaciro k'amadolari angana imiliyoni 208 gusa. Ngo mu kwezi haba hakenewe miliyoni 105 z'amadolari kugira tugurire ibidandazwa hanze. Natwe tugashora ibidandazwa bifise agaciro k'imiliyoni 17 y'amadolari. Ico gihengeri kiri hagati y'ivyinjira n'ibisohoka nico gituma haba rero ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu gihugu. Uwo mushikiranganje agahamagarira abanyagihugu kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi. Dusubiye inyuma gato, BRB dusanga imaze gufata ingingo zitandukanye zo gutunganya neza igisata c'amafaranga mvamakungu. Ku wa 3/0/2024 BRB yashinze ko abashoye ivyashara hanze y'u Burundi badategerezwa guha BRB amafaranga mvamakungu binjije ngo boyashikiriza mu mabanki y'ubudandaji bamenyeshejemo ico gikorwa igihe babishora. Ibiro vyo kuvunja amafaranga mvamakungu vy'abarundi bitegerezwa kwama bifise ingwate y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 375. Bibaye ivy'abanyamahanga canke bavanze n'abarundi iyo ngwate ingana ibihumbi 300 vy'amadolari. Mu kwa kane k'umwaka uheze wa 2023 naho ibanki nkuru y'igihugu BRB yaramenyeshije ingingo shasha. Muri izo ngingo amabanki y'ubudandaji yahawe ububasha bwo kuvunja amafaranga y'agaciro. Araheza akagira uruhara mu gushinga igiciro avunjwako. Ikibazo nuko izo ngingo zifatwa na BRB atakinini cyane zirahindura ku rubuga. Nk'akarorero ku ngingo ya BRB yo kuwa 4 Rusama 2023 yo kurekurira amabanki y'ubudandaji kugira uruhara mu ishingwa ry'ikiguzi c'amafaranga mvamakungu, ikigega FMI cavuze ko itakuyeho burundu ubusumbasumbane bw'igiciro cemewe hamwe n'igiciro co mu kinywabi. Ikigo FMI cerekana ko ubwo busumbasumbane bwari ku bice 42% muri Rusama 2023. Muri Nyakanga uwo mwaka nyene bukaba bwari bugeze ku bice 57%. Umuhinga mu vy'ubutunzi François Xavier Mureha aganira n'ikinyamakuru Iwacu yavuze ko umuti wihuta leta y'u Burundi yokoresha
kugira amafaranga y'agaciro aboneke ari ukwitura abafasha Uburundi bagaterera amafaranga y'agaciro mu kigega igihugu gikoresha buri mwaka. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Fabrice Manirakiza ati isoko nkuru ya Bujumbura twoyubaka ku miliyaridi 50 y'amarundi tukayikoreramwo imyaka 20 tukisubiza imitahe tukanunguka tugaca tuyihereza leta. Ico cifuzo Fabrice Manirakiza amenyerewe mu bijanye n'inyubako aha mu Burundi yagishikirije umukuru w'igihugu ejo kuri uyu wa 30 Mukakaro 2024 umukuru w'igihugu yugurura icese indwi yahariwe abarundi b'amakungu mu ntara ya Kayanza. Isoko nkuru ya Bujumbura yuguruwe mu 1994 ikihitanwa n'umuriro inyuma y'imyaka 19 itariki 27/0/2013. Kubihiye inzego za leta zagiye ziratanga amasango atandukanye yo gusubira kuyubaka ariko yagiye arahinduka. Vuba haheruka hari kuwa 8 Rusama 2024 aho inama shikiranganje yakorana ikiga ku bicapo bitegekanya uko iyo nyubako izoba imeze. Aho Fabrice atangiye ico ciyumviro kuri uyu wa 30 Mukakaro 2024 umukuru w'igihugu yaciye yibutsa ko integuro nka zose zisa nizarangiye n'ibicapo biri mu kigo kijejwe inyubako ubuha. Ejaho bukera abarundi baratangura ihiganwa mpuzankino ku rwego rw'isi Jeux Olympiques. Nkuko twaheruka kubibashikiriza abanonotsi b'abarundi bagera kuri 7 nibo baserukiye Burundi muri Jeux Olympiques ziriko zibera i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Ico twabamenyesha rero nuko umwe muri bo umunonotsi Rodrigue Kwizera yarasanzwe yiruka imetero 10,000 atacitabiriye ayo mahiganwa kubera amagara yiwe atifashe neza. Arafise imvune yagize mu kuguru. Rodrigue Kwizera ku myaka 24 bwa mbere yitavye ayo mahiganwa mpuzankino ku rwego rw'isi. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.